kabisa yarongeye avuga ati wongeye kumuvuga ko myinshi muhuye ni ngumu sa azogukubita ku ngumu nyinshi oya ntakoresha umwanya yego kabisa oya nodo mu telefone wumva oya ntakoresha umwanya koresha umwanya nibyo ni bya bindi umunsi niyaza azanye ibyo nzomubisa kwa ni bya bindi aza guhiga nyene kukugwako jewe kintu nokora naho twohura nokwemera nkakubitwa apana twagwanye abazovuga ati yankubise ego ucuja kumwitwarira ega wenyene ega umusanzwe hari umuntu jewe ndi umunyamahoro ego hari umuntu amaze kurema ibibazo n'umuntu ahangana n'ico kibazo nyene kwa kiba kimurimwo ego nawe urumva ico kibazo nyene ico cyonyene namba yumvira yuko yoza ngo je nitwogwana ankubise yo kwinjira nta ngorane ego yo nkubita acumurehebera akavuga ati yakubiswe simbizi yagize iki yakubise apana bagwaye oya yakubiswe aho karakoro kararyoshe ndafise umukobwa yigeze kuntabira mwibarabara jewe ari umukobwa yigeze kuntabira amakofi umwe kwa Yesu agira uku nimisa yarayituritse yarankubise nga canambwa ati kubita no nga acarashinga mwirindi kofi asha umukobwa w'umunyamusaga kabisa twabi hamwe numva no mu gutwi ngo binzere abwa Alvin rero ujya mutipe rero nawe nameze nkakoresha umwanya aya marondera abantu yiyahurirako hari abantu baba bari mu depression yabo kujya babona yuko abantu bose bahura nabo shaba babiyahurira kugira bagiriza abantu ingorane bagize babyo karabasase tuwa azoyikorera mwibare mugabo arabona neza ko Dramati yaripimye kuri Source du Nil Natasha yaripimye kuri Source du Nil kera karabasase yaragira kwa Makasi yariya mu Kanyosha karabajya tuwa yegeze no gukora navya bintu bimwe yaguma rota yazanye ibintu byo kurota Hello everybody, everyone, everywhere you are. Another day, another chance. I am Kodi Mr. Braka, the first king from Into Zobadi, and yes, ndabishisha amajambo ko ngona turi kumwe na Mutamari karanwa kantu. Mbere yuko bakita aka drip what Apple ngonavuze ngo drip what ka drip Apple kabisa ka life company kabisa. Atwishisha amajambo reka tubanze tumuha ikaze abaramutse anababwira ivyo yahoramwe kwanza. Genda aho tu ntara kimwe nahoramo byose byaranse mu vyunguka byose byaranse n'ivyunguka byaranse wacubaho gutema iki gisagara bino misi abantu barasundutse rwa ruterme na manda ruvuge iyo haba oya gusunduka kiya iganiro rakigaruka naco gusundura aho oya ntagayo cyo gusundura je nigeze nkora kimwe akorera mu modoka ngo gusundura uzana bwawo zubuhenda ega gusundura no gushika ku ntego so cyago tamuri mu gushika kuri objectif muri mu bambe hari mu boss yambwiye ati ugaterme ko kamubambe ndakeme muri mu bambe ni mu createur wa masrenge ndake numva ko Bobo ari umujama we waje gushira muri mu bambe niba mutsevya ya muri mu bambe ni so man mu gatondo nasuye kuja muri mu bambe kwa Juanine urumva nari nyarukije umwana ku ishuri buga rero ebana mbona umurongo ni muremure kandi mbona inzira cyandadubura ngomba kwigira umumeshi nk'utwaye pick up ndake imburugirira cyandayigira pick up y'igipolisi ndake kumbe simenye ko nyuma yanje haroro pick up y'igipolisi nyaye oji ebana piga hivi vushiramo igiya ndiko ndadepasa ebana burya ya pick up no na depase na yishira depase gwera atizara amadoki tagati mutamba je nubona kana kanje gacerewe ku ishuri bwa dufise tugira abavyeyi ego igipolisi cyacu ni kivyeyi igipolisi kivyeyi nuko imana polisi batahuye situation ndimwe bumva baravya kana tugeze hari ambuteyage nini ya vrai tugeze nayigeze hafi saa 3 umwana atarashika ku ishuri umva ko ari mu bambe yego kubera ufite umwana
impamvu yacerewe nagiye gutora devoir yiwe nsanga umukozi yarayimeshe none agira imbere yo kuja kuryama urabanza ukare mu gatondo na verifie mu gatondo ko ejo nari mfise urubanza rw'umukuze sina verifie by'umwana ku mugoroba nabirabe mu gatondo ndabe ko ibintu byose bikuye ngiye kuraba ndavuga DAD yibiri ndavye gutya mu ishakoshi mbona ubunywenyu kuma umukozi yamisuye ishakoshi ayimesana n'urupapuro na DAD kabisa anishira mu bambe ofete DAD hari ubuntu zenya baza bashiramwo bazibikamwe bw'ubusashe cye karatakaye umwana mbaragataye naho byagenze gute bereshi bamubambe tuba obligé rero kumukorera kandi gapapuro yandike chiffre 1 devoir yari chiffre 1 acara yiharagura hama ndamunyarukana rero kwishuri rero abana rero ngeze rero mu nzira rero naciye mpura naswe kuja muri mubambe gusa abapolisi babitahuye bacambwe ati komera mutama nanjye ndabishura ni rambaramba ayo baji bameze fresh twe mwizito yasigaye twita barambaramba je ni murambaramba kwe kabisa twibadanirize araciye iminsi umutama koresha umwanya umugabo nkawe avuze yuko ngo yavuze yuko azozara ngo nyamba udashaka ibibazo vya kigabo kubera hari gano wavuze rindira gato kwa bikoresha mwafise kontra naka mu kwatahandi haragira ibigani oya none twe duha content man ari update sana kwabaza ibintu byakoresha umwanya kwe reka manje ndakubwira kakantu nabonye ntogasimba sinzosubira kubikubaza n'ijyanyuma sivyo yavuze yuko hari kigano wavuze ngo ufise ibibazo vyinshi mwino mise voi inde wewe nakubwiye ko koresha umwanya afise ibibazo byinshi ego iki yavuga urumva afise ibibazo ku buryo ariko yarondera umuntu yiyahurira oya suko nawe urazi ngene yavuze ati kubera ari umuntu hari abantu cyane kwambye sasa ubiriza bobo kwinosi ngene simeze kandi uzoshaka kunampinyutse hari abantu iyo isi yamubihiye ego abanza gufata utwo afise twose akatugurisha ego yeza kutugurisha aca sigara arondera umuntu aza guta kwingorane nta bantu urabona ngene ifitiye ibibazo akabona imodoka mu boss irarenganye atagenda kuyita urabyumva kugira gusa famille afashe famille rero ari abantu rero bameze uko urabyumva jewe ega je ndashirondera sindaronka kunyiyeburira ko jewe ega naje bari riske nini yangiye kwitamo none ko ntaco no mu marira ariko ni umuntu waza kunyiyeburira ko jewe ndashirondetse ngaca kwitamo nta kintu mfise ijya mburugini nawe ufata ukayishyira kuyikoramo imbabura nta n'umuriyoni nta n'imbabura z'umuriyoni zopfa kuravuga ijya mburugini kata umuriyoni uriyo none mboza kunyiyabura kugira ndagufashe kabisa yavuze yuko kubera niyo mpamvu hari amariske amwe ntokwemera kuhitamwo ko umuntu aza kunyiyahurira ko hama dusigaye turaburana je nkunda duheze je nta bibazo mba nkeneye ngo tukwegana ndakunda ibintu bya pum pum kabisa je pum pum ubu nta pum pum ndimo narindire abanze kwanza amumwa ndonka amafaranga kweri nyene hama acaza rero ndagitabire cyangwa nambavuga ati akene kwiyahura ndamuca amaguru hama ndamugurira n'amantu zenya bahita ama prothèse amabeki oya ndamuca hari zazindi ngashaka ko n'imisumari nkifata namba ari byakeneye kabisa wowe waratahura ibibazo avuze yavuze umuntu umugabo atari mu bibazo tinyamba simbiza abaye hataye baza afise nagende kuzagure Cotex ni Jeep kubera uwo ntazoba ari umugabo ahubwo azoba ari umugabo abagore nibo okay umugore yakoresha umwanya ko yamuru ko yagiye gupambana ega ibibazo bigira bose umugore wiwe ntiyagiye gupambana sikavuze yagiye kurondera inoti ego ubwa mbere twe nitwakuze tuzi ko inoti zirondera abagabo gusa ubwo byarahindutse kiretse twebwe twiyahura ari abantu ngaba biyahutse jeje nije nabwiye umukuze wanje ni bugico maze kubona abiyahuzi ndiko ndaraba ejo yaragize mariage umukuze n'umusoda ntiburya twe turabiyahuzi mwe murongo twe turongora abagore atakazi bafise
ya none umugabo muri no misi mu buzima bw'ubu kuronga gushira mu nzu umugore atakaza afise no murungike muri Arabia Saudite yanda murungike muri Arabia ukora iki none ubona ni ngombwa amafaranga nokoresha mu kumurungika muri Arabia yavamwe umutahe ngaho umunjiza amafaranga menshi gusumba uri muri Arabia ega twese nitwareme hari abantu baremwe hari abantu bose bagira umuhamagaro wiwe urabyo hari abantu baremwe kugira babakozi n'abandi baremwe kugira babakoresha kandi buri muntu wese yitahuye agafata position yiwe aratera imbere hari umukozi yamaze kumenya ati jewe ivyanje no gukorera umuntu waratera imbere yaritahuye nundi yitahuye ati ivyanje no kuba umukoresha n'uwaratera imbere urabyumva rero jewe umugore wanje si ngombwa aje muri Arabia aje gukorera abantu urabyumva par contre fisi yo budget ikwiye y'ivyo uwo mutahe nyene no kumurungika hanze yora ibindi akora akakora ibintu nyene byiwe nyene kandi ibintu bikagenda neza yego sigura yuko koresha umwanya umugore wewe yaremeye gukorera ataremeye ivyo byakubwiye yuko le fait que kuba ibibazo ivyo yakubwiye yuko namba jata ibibazo mfise ndumugore ndawibuke yuko n'abagore nabone bagira ibibazo nta bafakazi ngaha okay urazi ibibazo uzorabe nukutaragenda urabe hajya kuri bisi hajya yego nturabura n'abapolisi bariko bariruka ku bamama bafise ibitunga none bigasi ibibazo baba barimo bariko barahangayika ariko barondera amarasi y'abana ntibabiruka ku si ibibazo ubaza yuko bibuza ko umupolisi abapakira muri pandagari hari inyuma akabafunga ntitumenyere yuko abafungwa bari abagabo gusa niyo context mwe no wacu urabyo ibibazo bivanye n'ubuzima turimo ibibazo bibaho hose nta mugabo nta mugore kabisa yarongeye avuga ati wongeye kumuvuga ko myinshi muhuye ni ngumu sa azogukubita ku ngumu nyinshi oya ntakoresha umwanya yego kabisa oya nodo mu telefone wumva oya ntakoresha umwanya koresha umwanya nibyo ni bya bindi umunsi niyaza azanye ibyo nzomubisa kwa ni bya bindi aza guhiga nyene kukugwako jewe kintu nokora naho twohura nokwemera nkakubitwa apana twagwanye abazovuga ati yankubise ego ucuja kumwitwarira ega wenyene ega umusanzwe hari umuntu jewe ndi umunyamahoro ego hari umuntu amaze kurema ibibazo n'umuntu ahangana n'ico kibazo nyene kwa kiba kimurimo ego nawe urumva ico kibazo nyene ico cyonyene namba yumvira yuko yoza ngo je nitwogwana ankubise yo kwinjira nta ngorane ego yo nkubita acumurehebera akavuga ati yakubiswe simbizi yagize iki yakubiswe apana bagwanye oya yakubiswe aho karakoro kararyoshe cyandafise umukobwa yigeze ku ntabira mwibarabara jewe ari umukobwa yigeze ku ntabira amakofi umwe kwa Yesu agira uku ni misaya ituritse yarankubise ngaha cyane ati kubita no ngaha acarashinga mwirindi kofi asha umukobwa w'umunyamusaga kabisa twabi hamwe numva no mu gutwi ngo binzere nuko nari muri Primusique David Dave simbizi none gusa urugendo rwe rwaciye rugarukira ngaho iko twine tugenda abantu bagenda gukubita ariko mwari mufise ico mupfuye ntari gukubita uko nyene harava aguma shaka ndamuhe umuyi aguma shaka ndamuhe ndamubwira ati wahapi geze ndaguha inzoga cyari kiyo turi muri Primusique ashaka ndamuhe canke niwe yashaka kuguha yashaka ndamuhe ama ishaburi cyarira mu ruhiga cyarantabira reka urafya na Primusique ya 2019 ubaye mu buzima bugoye none we wamana mu bibazo n'abantu koresha umwanya umukobwa agutaye makofi n'abandi benshi none ntiyavuze ko atabibazo mfise kindi mu bibazo byinshi numva nawe nurumva ari kibazo aziko numva ko ibibazo ndavyamana Ega nivyo ntazi nk'ico cyakoresha umwana ntacyo narinzi sinzi na bwaho je ndakunda ibibazo cyane urakunda ibibazo cyane kubera ibibazo nivyo bikuza umugabo kukivamwo kibisiba kusasortir cyane ibibazo ngumana nuko uragiye kuri media uravuze yuko Alvin Smith atazi kuririmba uri umu influencer kandi
uzijishe mu muziki hari media yavugiye ko uravuga ko Alvin kwagumya ari kuma yirondeza gusa nta mana afise yo kuririmba yagumye ashaka amakiki gusa kudugira ku makiki oya impano nta mon frère nta muntu numwe atagira impano yo kuririmba nta muntu numwe nawe urayifise baba arayifise none kubera ko uvuga yuko agomba kudugira ku manuza ku makiki oya nariko ndavuga ingene yarondeye izina ku nguvu sineko ndavuga urumva we ari abantu baba bashaka kumenyekana tu nyene for no reason bamaze ati impamvu yo kumenyekana ariko arafise indirimbo ushaka gutera inda abakobwa bose none uzotera inda abakobwa bose ngo bamare ntibikunda ntibibaho ariko Alvin yaravuze ati wowe ufise icyo umuhora nakimwe ndamuhora kuko ngo wabitanguye kuva imyaka wabatse ya Alvin rero ujya mutipe rero nawe nameze nkakoresha umwanya aya marondera abantu yiyahurirako hari abantu baba bari mu depression yabo kujya babona yuko abantu bose bahura nabo shaba babiyahurira kugira bagiriza abantu ingorane bagize urabyo je narigeze kuba nifitiye amafaranga Igitega ego ndiko ndasurorera boîte yose ngera kuri table ya Alvin ndabwiye ati none mwebwe ngaye no table yanyu kwatakiriko hamagara serveur babaha ivyo munyu cyayumvisha Alvin cyamagara mu bank usango ntansohore ego urumva wenyene eske je baransohora no bagusohoye kwera uvuze ko imeza iyo munsi niyo boîte namenaguye ibidada naborewe niyo mpamvu nakibinywa bijya biyoga unca ninywera akadrip gusa urumva yari ingendo mbi nishobora guhamagara umuntu uzi ko mukora nkange yagenda gutobora amapine y'abantu akagira ijya ni ndero mbi n'ubutandero wowe ushobora guhamagara ubona umuntu mukora akazi kamwe cyangwa mwegeranye mu byo mukora ari mu kibazo yaborewe ikintu cya mbere umuvana aho hantu uramwevakiwa ego njohamagara abantu ngamusore kugira ngo sigura we yuko yari guca ikintu cya mbere guhamagara ati grand frère nuko Imana ndabona situation irimo Alvin yarigeze kumukuza muri Enapo Lembesi bagomba igihe barandi promoter abafunga nawe ntiyari kuri list sije nagiye kumuvugira kwa komiseri dossier bisubira inyuma ubure yavye bagiye nibaho niko bimeze kera niwe bacu hari imigani baca gusa yarahinduye izina y'abantu uvura ijisho buke kari gufyurira hari abantu batwanga basimbizi ngo bavuye amaso bayagukanurira mu gatondo buke baca yagukanurira rero nimwe nabo ni numujyambwe umwe yitukisha uramu igigero simbizi ukongera kumwata ko yayivuze nawe ijyambo rugina zoyitobora none ayitoboye wo mugiri sha jeje mu rugimyo yoyitobora ngorane mugabe ico nokora nanje ijya bore wenda yimenye parabrise twaraborira je sina problem jaga nta pièce n'imwe irenze ibihumbi 50 parabrise yajya mburugini ni 100000 parabrise iratsimbusa 100000 ndaronka parabrise mupya igikiri yose mboni bari nshashe bari used ipine rya occasion yajya mburugini 50 nitonze neza no kuri 30000 noriro rya occasion pari shashe masasha byose beni moya jaga ni truas Gajya depanage gya 30000 ntagyo nobura mugabe imodoka ya Alvin ipine giwe urabyumva ipine giwe simusi ya 500000 ipine kandi biga nta used yoronka ego rero akere ngogomba agire beef twonahura nkamugonga ukarabiyibaba hama nkarabibaba manyaguye nk'ibitara vyiwe ucatangura kurira ego
uravyumva ndafise Mark X ni afise sawa rero udashobora kuja mu bifu nawe jewe nawe mugongana jewe nawe nogonga singoroza rarabugenisa imburugini kujya nyene singoroza ikayi gumukumwe barabara kandi jewe nta ngora ntawuza avuga ati nk'imodoka ngo yasimbizo barayitse yitwa imburugini imeze kujya hajya no kuhenda gusa ngo ndagoroje ngo parshoke ngo ndasiza karangi icyo yitwa starlet mugabo iya yitwa imburugini imeze kujya nyene uravyumva mugabo sibizi itanogeje uraducanga mukanyweje kuvuga ko Alvin ameze nkakoresha umwanya uravuga ko ukoresha umwanya gukubise woca umuhundi musayambira agafuta kigira mugabo Alvin civuga yuko mwoca mugongana oya mvuze ati hamwe iyo kwihenda nk'ivyo akabikora easy sindamwitwarira ngo yantobereye amapine oya je twogongana neza ndafise assurance bagapima muganda ziyorira yo mara 6 mois ya ashira kama emoji ikiriyo kuri platform ziwe niyo je chamenya aza abana aza gomba guhangana nabo zahangana nabo bandi ba Fernando ba Gusto agenda turitsa buze yuko ati wewe ngo wafite beef ngo acha ajya abagore babo sinzi rero Gusto nabuce bapfuye namba kubera Gusto yakundana ari Sharon avuga ati sinzi Sharon ugera cyariho hariho nye nawe ne yarazimye kwe yarazimye yazanye ari we yazanye ninde none oya nadutemwo songe me Sharon ariho reka zova ko yababeshe bande bajya baja oya bajya ba Fernando na Gusto oya Sharon ntabeshe ujya baramusangiye aramusaga na Alvin rero Alvin usanga vyaransi cyaramwimye aburyo yaramwimye Alvin acatangura gateka nje gutobora amapine Alvin mwe murako muramwitega ari kwishavu umugore amugare ibintu bizamumbaza amazina y'abantu bumbaza ibindi bintu bizima hari imiziki bayasohotse none mwe kubera iki muzamura umviriza nani aba batipe navyuka batanga yego ndabizi umviriza muzurambaza abantu atavyuka batanga Alvin ikura mu nzira nta nicama naco sina wa muntu uvuga ati oya hari umuririmbyi ushobora kuvuga uti reka tumugire ko deba kora tubona nico yo marira umuziki none me umuntu azosora indirimbo kugira apromoting ububwa bwiwe we wumva umuririmbyi abakineye yuko umuntu anamuvuga hari abandi baririmbyi ngabazima bariko barakora ibintu bizima ofumana abari Sharon araza akora akadukinisha ninde n'abandi mbwa ntuzuraza n'abandi twigire kwa Karabasasi Karabasasi ofumubwira Karabasasi mushasha ariko uyu muziki mushasha yewe gaye iyo ndimo ko twari tuyiza ariko yewe gaye muri nani Trayson Rap Boy none yakoze bevyo katavye muri ko muravuga none yakoze remix Towner ni sawa Towner kiri ndaguma itagati mbe ikibazo ufise mwebwe itangazamakuru itangazamakuru mukora iki muza kutubaza koresha umwanya mugaza kutubaza Alvin Smith nzi ko turavuga hariho Karabasase yahenze Adam ngo bakore yewe gaye indirimbo y'abandi none ahubwo ndashaka kumenya we ko bera arico wobiziko ni remix cyangwa ni mwebwe itangazamakuru je nk'ivyo nabibonye uno munsi yuko ari indirimbo ampres umuntu nka Karabasasi ega ntiyasohoye yewe gaye yasohoye ewe gaye none baririmba gute ni remix katwite remix umvuremeje ko ari remix ya yewe ega nubwo watabi prestige biraboneka iyo concert wari wayigize ko Adam na Sat basohoye indirimbo ya Rap Boy na Trace sinari bwayigiye ko cyane mugabe birumvikana Petri ngushaka tele copyright mugabe birumvikana ko twibandanirize simbizo se mavungo nyuma yo kuduhende ko ninde igisohoke kwiteka 30 kugera nino saa nta ninde turabona imeze gute vyankiye bo nibivana nakubwiye yuko ijya ntuze ni ya Sharon ni ya Sharon ni wamenya amantu zenya plan ziyo wamenya ingenda bikora mugabo de notre part
hari ama correction yari yabaye kandi urumva n'izi connection zacu za internet zino kwa upload kurungika ikintu kuri mail cyane kuri we transfer cha 10 giga sanga ari ibintu biba bigoye cyane n'ama connection aratubera intambamye sometime nibaza ko ari byateye mugabo movie yaramaze gushika kwa Sharon ntamandi baza ko vuba igice cya mbere murakibona ni gice cya mbere asanze aruruka mureka kurushira hanze murati oya ninde sininde nyene none inde yose ntiyotera swata sa abantu ntibari gutera swata bisiguri ku basiguha ikintu abantu gasanga bacakiriye ko tarovyifuza none uzi ko umuntu agihaye bantu usanga nawe objectif yanje ari kugiha wewe none je ndi umwe wumva mbe swata ni gute swata ikintu kuba ati mujate swata kimeze gute basi okay urabona nk'ubu swata wivuga uku muri mu nyinshi zitandukanye nk'ubu jewe gutera swata shaka kuri mu Kanyosha hashanja mu Kamenge banateye swata cyane nka swata umupira ndakubaza nka yewe gaye yateye swata yewe gaye iyo tera yakarabasase na Adam oya ndirimbira iniryo iraryoshe bariko barayikunda kandi numva no musiti baguma banayivuza bayivuze yego none kandi karabasase mino misaso imiziki biru vyitoro oya mbwa nijya ni featuring na mafikiringi usakazima aba mbwa featuring kabuya budogo yahenze kaya kateye swata ego ya budogo yarabuhenze ngo n'ubustare nani mbega twagute bujya bupeti igireke music sindabuzi je ukuntu wara bwarananiye kweri mugazo bujana muri Jove Bietu zimenze mu kabare zijanye oya tigasizo kene tubona nakore nka drama aje kuri stade cyangwa aje kuri Source du mu kibanza kinini none drama ntumvise ko byamujanye muri mubambe ushaka bivaye n'aba investisseurs bakoranye drama n'aba investisseurs bakoranye ego regana karabasase nabuze abantu mutamu imitahe naga hajya karabasase arakwiye kuturondera twebwe tugakora tubeta atavyaha dufise atana amadosi adukurikirana yogiye kurana ba mubambe ganamwe nta mitahe mufise mwo ko invest imitahe tugira nivyo turi burya umutahe si bijya samafaranga gusamwe no wacu oya hari izindi nguvu umuntu agira ziva nk'umutahe kandi ukomeye iri jambo ryacu twe tuvuga n'umutahe profete kuba nicaye nganga ndiko ndavuga karabasase ndiko ndavuga Adam ndiko ndavuga nabo batipe ba Alvin bande birabongereza muri ntuzenya yabo ono birongereka ko bakeneye abantu bagende bamenya ko banahari nawe numva tufate nk'ubu nka Troyzo na Rap ntawuzi iyo bari baranyegeye ngana yuko muvyitwayemwe neza urabona yuko iyi yewe gaye ya Adam na Sabi yo tuma bajya peti ubu no kwati Trey na Rap bageze kiba na ba diaspora je pense bageze mu Burundi bajya bageze Trey na Rap uhazi from uhazi nta numwe ni amongeye kimya fye uravyumva rero kuri kijya kintu haruvuze ati gutera swata kidashobora gukora ikintu urumva kandi ibyo bintu mbere bikunda guca intege n'aba artiste cyane mukaraba nko ku manamba ari kuri social media hari abantu bumviriza radio gusa batazi ko na Facebook iba batazi ko na YouTube iba batazi ko TikTok iba abo barafise ibintu byabo baba bazi barafise amakuru yabo baba bazi hariho intara nka ziriya za Makamba hari epfo ziri ku maperiferi ziri ku maboda usanga biyumviriza nk'amaradiyo muri Tanzania cyangwa mu Rwanda urabona bagaye gusa n'amakuru y'inota kimwe bazi bigiye Tanzania gusa n'abanyarwanda urabyumva rero niyo mpamvu rero kumenya ati ikintu cyateye swata cyangwa cyarenganye kwanza kwanza kumenya mwene cyo kwanza objectif impamvu yatumye gikora n'izahe rero ntuzi murajajinga ni nk'icyo nababwiye ati ngo show yateye swata mugabo mu nyuma ukumva ngo hariho ama histoire ya mubambe ushaka gusanga nk'iyo show objectif gusa yari yo mubambe nyene ukabona ati ngo nta bantu bayitavye mugabo ntumenye impamvu iyo show yateguwe kabisa drama inyuma y'ijya show urazi mbe ko
ejo cyangwa hirya jabonetse mu giteramo mu Rwanda cha Davis D cyamushatse bona bica moto cyo yasipija gusa Fernando Ibukavu umuziki w'u Burundi nabivuze na dernièrement umuziki narahejeje baze banshimye washize mu itafari rinini uno musi niho na hari post nanditse nagize screenshot haize 7 kanda ikwereke watanguye gupambanira umuziki w'igihugu kanda kwereke iyo post peti nagize screenshot ndayikuye kuri Facebook yanje ya kera bano post chako isome ya 7 handitse utegabasha impinduka 2017 maniragaba niyindereye umunyoni kubadisha ngomba nkoresha impano zanje abatazontahura bazoba benshi kandi inzira zanje ndazi ko zizotera imbere impano z'abantu benshi zizoteza imbere impano z'abantu benshi rendez-vous wacuvuga na television Rema TV ni akera cyane wapambanye kuva imyaka wana nga muri 2010 ngana uragera simbizi wana nga muri sinibaza yuko nubwo sico gihe cyo kugira tuvuge ko twashitse mu muziki oya mvuze ati none ikizere mbwa kirahari nababwiye ati iriya 7 nababwiye ati hari inzira ngomba ncemo abazontahura ngomba nkoresha impano zanje abazontahura bazoba benshi kandi inzira zanje ndazi ko zizoteza imbere impano z'abantu benshi je sinteza imbere umuntu umwe kuko nabivuze dernièrement nganye ni kuri yakabo nteza imbere benshi yego nambura mushobora kuzanga ku kamo ukicara ngaha ufise kamera ukambaza ukabona bagaere umukubito ukabona baozi na Siren ukabona za Magic za OMG zanda ma TV yose ubona ngaha nuko nabifisemo uruhara ufite itafari washizemo rinini cyane ndakubwiye ati iyo ntabikora iyo izi nzira ndakubwira ngaha kwa kino gihe naravumbura iki urazi ko bose ariyo strategy ariyo systeme bose baje bakoresha aha Rema TV ngayo 21 hacha ku muvumburo nakoze urabyo so rero kuba umuntu ariho je kuba mpari naravutse ngaha yego kuba mpari naravutse ngaha ni kugira nkore ino entertainment ubona gute iyo ahaboneka nk'abasimbizi yabiri canke batatu ico gihe mwibwira simbizi bigomba bumwe simbizi abumwe hama akarema basimbizi ko biragoye kuba jewe kubera jewe ni passion yes si kinu força ni kindimo gusa jewe ico nkora nkreya abandi n'abakabigona kandi jewe imbono mfise ndetandukanye n'imbona abandi ba artiste bafise kwa ikintu cya mbere jewe nishimira iterambere ryabo je ndishima yo numvise mboye nka Dramateka arakora show i Buraya nkabona akarakora show mu Rwanda nibo bahora bazi mugabo ubu nitwe tujaye kiyagiye baza ku mafaranga menshi twaye tubizi byaye biri public mugabo ubu nituzi ko bagenda ku mafaranga nta ngorane for free nta ngorane ubizi gute ko ari for free na ubizi mugatwe baje twaramenye amafaranga indirimbo z'abarundi ziri hit Kigali mugabo nta ndirimbo nimwe y'Ikigali iri hit mu Burundi sasa yalo indirimbo z'abarundi ziri hit muri Kongo za Bukavu mugabo nta ndirimbo nimwe y'abagongomani iri hit nga kubera iki ubu turiko turerekana ya power ico turi urabyo gusa ikintu kibura ni gwarunani bwa bumwe by'abindi byo guharanira inyungu rusange je ndafise esprit d'équipe ndatahura yuko turi kumwe twese bishoboka yes mugabe ingorane dufise ni buri muntu wese abakeneye ku ruhande rwiwe wenyene jewe uraka jewe niko kantu katwiciye no game yaba twese tubona neza iterambere rusange twabona yuko fashe ingufu zanje nkazivanga n'izawe izana tukazishira hamwe ko twogera kure urumva aha muri ico gihe nuko nta muntu umwe yodufata iyo tubona ati
intérêt est-ce que Dramati yakoze show nkamufasha kagenda neza ejo nanjye sije nzoyikora twa turacyaye intege duhombeshana iby'abandi kandi natwebwe ivyo bintu natwe tubikeneye urabyumva nambo avuga ati urano no munsi hari ubwoba urana ubu tuwa karabasase tuwa azoyikorera mu ibare mugabo arabona neza ko Dramati yaripimye kuri Source du Nil Natasha yaripimye kuri Source du Nil kera karabasase yaragira kwa Makasi yariya mu Kanyosha karabajya tuwa yegeze no gukora navya bintu bimwe yaguma rota yazanye ibintu byo kurota festival indoto festival ararota agagira festival kuri acyategwa n'amazi yabigirira kuri La Costa Beach urabyumva kandi byari bibanza bigwe na Costa yari yagoye kuja mbwa abantu baragendayo urabyumva kwa Makasi yego 7 mwisite mbwa nuko haracahari kera haraba amasho kwa vyisi ahantu hanini ya cyane meni bikihaba none we mbwa uno musi baprefera kugenda mu bubare Motown kwa Mupfumu hehe ugasanga dabura ni hato abantu bagace bavyigana kandi abafise hari ahantu haniniya ushobora kujya kwipimira kandi ibintu bikagenda neza ego none mbewe wibaza yuko ari kubera iki abartiste bajana ama concert bako bajana mu bubare ko yajana mu bibanza biba vya ubwoba ko babwiki baratinya gufata riske ko baravuga bati sha none jewe impamvu yo tumuririmbyi afata umufana agafata déplacement yiwe akariha akategura agahuzo akarondera agahuzo kameze fresh kugira azoze kundaba muri concert niyaye we niyo impamvu yo tumugenda kuraba karabasase kuri Source du Nil tu kuryohe concept imwe yonyene yotuma ugenda kumuraba nimugiye bavuga ati ebana muzoze murabe ingene dutera iripu Siguteri ipundaki karabasasi do kubita karabasasi hari urabona aho sawa concept uno musa basani bacu nta concept bagira zotuma umuntu ava muhera ngo agiye kumuraba kera sho yarakogwa na affiche gusa kubera ntibababona nta social media zari zihari babumva gusa ku radio nta n'amaklipe bakora umuntu yagira envie ati umuntu ninde reka nje kumubona amaso muyandi mugabo ubu yatwirirwa na ku marezo ubuzima budukubitira hamwe kwitana mu isite vumbi kikira kiture kugira rero je uwo muntu ndamuhababukire kubyo no genda kumuraba kandi ndisha amafaranga biragoye ko n'ubundi vuga ati n'ubundi ndamubona naguza amamega urabyo ikintu cyo tuma urengera ry'amamega ugura kugira umubone kugira mvi indirimbo zi hama ukariha amaframbu cyo nico kintu niyo concept nico naho acakenerwa rindi concept kandi ico nico gihambaye niyo mpamvu rero benshi bacha prefera kugenda mu mabare yamaze kwibrandinga yamayuzuye hako hari abantu bama bahasokera tu nubu genda nuko genda gukorera show muri Scottis hama huzuye misi yo nire ndi scorend kuri umuntu wese abuzi yo yigiye ashagira Scottis kwera akora Scottis nkuri bariko barakora bwabo gwera nka 23h babuguruye bare yakora gushika mu gatondo banka kuja mu aha hantu abagutse kugira ntibasange hari bonyene nibire Gasadwa afise souvenir mbi yigeze kwihenda agenda gukorera show yaririmbiye farasi nacabwiye ati gabanya volume urukura zideranje ifarasi kazideranje ko bizo biti twiragira zigade cyaje sinzi ko ufite ikintu kimwe canke bibiri mugabo byinshi twabivuze hama twirenganira uze gutora umwana ku ishuri ebana ngomba nje gutora umwana ibintu no sigamvuze nuko abafana babandanya basupporting ino game ikirakura babande basupportinga banatahura si arabana zatubwira ngo turakunda ngo ajya amakomedianye yego byo dukora si haribwa abakomedi rero niki mugabo uwo n'umuguri serious yes muga utubesheje ubesheje imiryango myinshi uno musi umuziki no urikora fata indi ntera imbwa
ziba zariye abajyambwa bajya baba bariye imbwa bazijyane muga twe nturabajyambwa baze bafata baze bararobanura namba babonye tujya imbwa nujya ijya kabere nambwa tujya ubwo runari ntago turimo mugabo abo turiko turahangana mu iterambere baratubona kana abandi badusupporting biri serious bidukora biturimo abimenye n'umwuga uri serious nk'indi myuga hama peut-être ejo shakura nk'andi masapota azobarenze kabisa umuririmbyi w'umurundi iyo aririmbye kenshi agakora amahitsi aratumwa ahantu hagiye hatandukanye mbere agasohoka n'igihugu simbizi wase Mavumba tumufata nk'umusesanguzi w'umuziki hano mu Burundi eske turashaka kumenya simbizi arafise objective cyangwa arafise ihangiro ry'uko umuziki wacu nawe azogenda kuvuga mu bindi bihugu bakamutuma ko nko muri Wasafi cyangwa handi ha akaza kuvuga ivyiza by'umuziki w'u Burundi bimeze gute cyangwa uzogumuvugira hano iwacu mu Burundi umuziki urivugira umuziki umaze kuba lokale sivyo ni nk'amazi y'urugomero iyo amazi yagomeye sivyo ubu turiko turagomera ego iyo rero wagomeye amazi abaye menshi acagira iki camene acabigira iki camene uko kumena rero niko kuba international twanze kwanza tugomere nivyo ndiko ndagwana navyo kugomera uri kurabishika kariko kugomera rero mu gihe twabishitseko y'amazi agaca yicira inzira agaca agenda sinzi kurayibona yuko amazi ayari mu rugomero aba ari menshi mugabo agenda nayo yasohoka agenda ari make bakwa nayaba yarenzeko yes rero ayo make rero niyaca avuga niyaca amenyesha ati burya rero no mazi nasohotse uko avuye mu rugomero urabyumva ubu rero twanze kwana tugomere turabe yuko reservoir objectif dufise y'amazi dukeneye ibanza kwanza kuzura ego niho rero ivyo rero byo gusohoka umaze kugomera ukuzura ni master namaze kubisigura ni example nk'utu natwurabona dusuku tuva muri Tanzania ego uragenda muri Congo ngaho aho Uvira uzasanga inzoga za Braludi ibiki byose babiri rero ziga rero production nyinshi biri ngaha mu gihugu mugari utundi waje ngaha kagahonje aragasaba yaje bacha bak export twanze kwanza tube satisfait localement hama exportation après nitwiyumvire ku exporta tudafise umwimbu ukwiye wo gushora hanze twanze kwanza twebwe nyene kwa dusatisfaize marché local ego uno muziki wacu localement twese tube tuenjoyinga ndatemeye tuenjoyinga ama movie niyo mpamvu umuziki nabonye yuko abapeti bariko barakora zavuga tureka naho nje muri secteur ya movie nayo ne tuyiduze kwa entertainment bisaba yo kwidugira icyarimwe bijyo abacapa bagira ikintu kupandisha na twese cyari kuko plus menye yuko aba artiste nabantu bamwe bashikirwa abandi bo mu bundi buzima bose bahagaze neza ego nta murazo kubwira ati ngo nuncape ngo ndaguhereza amafaranga afise inzara urabyo urizi ubona umuntu azabwira ati ncapa nuko aba yari ego jurabitse cyane niho twebwe urumva twebwe aba artiste nitwe dushikirwa ubwa nyuma ukazobona umu artiste ateye imbere menya ko igihugu izuba gihagaze neza namuna musaba artiste ubona biriko biragenda uko manake ari ikizere yuko mwene gihugu ino atagase nambu umusane ataburi gitoro ataburi ko umenye yuko twebwe dushikirwa ubwa nyuma je muntu kugira mbwe cyane simbizi ndakundi biko gukora akayana sengana miga ugende gusumira mwamikazi muri cyo gihe nuko uwo yamaye nawe ni muhira abari mu musesekara aba yagomeye ama utuvunji twanyuma uravyo rero ugize amasave gusa ikiza cy'umartien nuko asanga abamu utuvunji baca baba benshi ego uravyo rero twebwe tubaha ari kumufana atagase uravyo rero tubandanye rero ujya mufana atagase aba yatwitangiye nituye turamudekonera yego kabisa ahantu ndashaka kanyishuri neza aha muri artiste ami prarasohoka igihugu akaja kwemusinga bakamuha amafaranga
Kigingi aragenda gukina comedy akasohoka igihugu ariko simbizi amaze imyaka myinshi mu muziki nta munsi numwe arasohoka igihugu tumwumve yanasohotse aya ma content aze kuyavugira mu kindi gihugu none bimeze gute ibyo sinabikubwiye none text naguhaye muri 2017 2017 nayo watahuye cyana itahuye gusa nakubwiye ati turi twafise aho tugeze 2017 wewe nakubwiye ko ibintu sindabigira personal sinabigira ivyanje ni vy'abantu urabisangiza abantu jewe amipro afashe indeka agenda nuko ndabivizemwe uruhara c'est vrai none iyo ntakuzi no entertainment none yari kujaye nakubwiye ati ngomba nkoresha impano zanje abazontahura bazoba benshi kandi inzira zanje ndazi ko zizoteza imbere impano z'abantu benshi hari namwe nakubwiye ko zizoteza imbere impano yanje oya wowe rero uri muri baba hari namwe ubona nakubwiye ati bizoteza imbere impano yanje oya ntabirimo bizoteza imbere impano z'abantu mugabo inzira zandi zasimbizi yalo urafata rero kubora Kigingi agenda iki ni cizere naremye muri no entertainment aravyumva ni cizere waremye naremye kandi ugonda urugamba nigwani itotomoya ntagiye muraza kuguyitirira simbizi aho zundi umuntu agacavuga yuko ari we afise uruhara runini mu muziki muvuge none ujura mutuma ko yicare nga kuri yakabo reka simbizi ntizo ukimakarorero inde Rabatama bakoze bande utabatazwi wa mutama w'umuntu uzenya yitwa gute yitwa nde utanazi yagira atware amikare de mizisha inde bang se yakoze nabo barakoze no ugeza ko baga n'abanyamuziki bakoze imiziki yabo hariya uravyumva je mfise urugamba natanguye je nagwanye umviriza je nagwanye ikintu nazanye ikintu cyitwa impinduka kuko bajya bose narabavuga ati aramerere bagiye barakora hari abantu usanga mu bihe byabo bararonse ama opportunity ugasanga barakoze ibintu byari gutuma bahindura ibintu mugabo ntavyo bigeze bahindura umunyamuziki yagumye kubitize ko akunde nke ni myidogo uravyumva mugabo no munsi arabaririmbyi bamwe bacidoka ego mugabo nabandi batanga icizere je nkorana nabo batanga icizere yuko c'est possible uravyumva ego je navyo kuvuga ngo kugenda kugira iki objectif ndafise passeport ndafise ama documents de voyage nagari twaze nayaga muri Tanzania none mu byaba influence je ndi mu influence no ushaka nje kwemsinga gute kandi ntari mu MC oya ugiye agiye muri kategori yiwe none ushaka nje kuvuga iby'abarundi ngende kumena amabanga ngende kubivugira ama media y'abandi oya so kumena amabanga ni kumena amabanga yego tuko turiyubaka ntiyaragera twebwe ibi turiko turakora n'amabanga nimpamvu ndabivuga mu rurimi rw'ikirundi hama umunsi twageze aho tugera sivyo twageze aho tugera kabisa niho bazobaza ati ababigizemwe uruhara rero hamukiye experimenter ne kubeka indirimbo zanyu arizo zivuzwa ngaha gusa mu gihugu cyacu aho ndashobora kuvuga ati impamvu nkabisigura ngakuno munota umunakika ari yubaka nta mpamvu nini kuko je amipragiye hanze ndavuga ati poa Daboje yagiye hanze kirwa agiye hanze ndavuga ati anisa biriko birahatse je kuri je bari réussite hama ivyo byose ndabicollecta sivyo ego hama nkabiremera icizere ku bandi peut-être abantu hari nabitanga hari nabagenda menya yuko hari nabagenda bafise visa ataniti kafise avuga ati gusa ngende gusa le fait ko bayaronse iyo visa kagenda agashika kanagaruka ibari point bavyo ivyo bicira inzira abandi uravyo ushogenda mu Bubiligi ukamara iminsi 2-3 ukagaruka ugataha ukaja muri Canada muri Etats-Unis ukagaruka ugataha ivyo bitanga icizere ku bandi ko nambo no musi Kigingi comedy show yakumutwara iburaye uraza abantu bangaye baca bifuza kuba Kigingi mugabo kandi umva atwagwa nakazi kiwe nambo no musi ya mipro show ugenda kagaruka arabona aca bifuza kuba nka mipro ego bagashiramo ingufu nyinshi mu kwemsinga ugasanga turaronse abandi ba mipro benshi abo bose rero bagira agashiro ariko simbiza je nga kuri micro za kam akanaliza akerekana phase positive yes yabiga ibintu baba barimo mbwa nusugomba kubimviza ngo jewe ngo nanje ngo nginde gukora iki nta mpamvu nimwe utuma ngenda ko naco mvise ngenda gukora ko yajakaza mission yanjye nga okay kandi ntanakimwe no no kwigirayo kubera ivyo bigo bifise histoire yabo twebwira twu Burundi ko turandika histoire yacu umunsi histoire twaje ko nta kintu kimwe ubona twona bigirako
twokwigira ki kandi ari ama histoire bibiri n'ibihugu bitatu buri gihugu kiba gifise amateka yacu ubu nugenda gufata ngo reka nigire ngo ku mateka ngende kugira ngo ku mateka ngo ya Central Africa ngo je ku mateka ya Belgique je ku mateka usanga n'imico n'ikintu no kwakira ibintu ko abantu atari cyo kimwe uravyo niyo mpamvu rero burya dupambane kwanza no kwitahura no kwimenya no kumenya agaciro k'ivyo tubamwe ntuvu ngo ukora usaka visa aho kujanga uca ugenda uragara ugira iki kandi tuba tuzi neza yandi mabanga hari n'abantu usanga birihiye amatike uravyumva show yayisabiye taragahembo yawe mugabo gusa kugira agende biramwongereza na CV namba dufate nk'umuririmbyi narabisiguye kera muri iyo myaka nakubwiye za 2017 ego umuririmbyi agiye hanze akagaruka gataha n'igiciro cyo gica kiduka ego andazi nkano makolabo nkano makolabo gusa abiri satubi akoze na Adam n'abajya bapeti hagandazi baramuhaye umufungo ukwiye kubera iki ubu uyu n'umuririmbyi akuje ivyangombwa ko ni umuprofessionnel professionnel wa wundi ababeshejwe n'akazi ki indani no hanze y'igihugu asante simbize kandi ndagushimire cyane ndagushimiye gose n'amasaha kuja gutora umwana yagetse kuri uyu mwanya pardon sana kashimene n'abakunzi ba Kamo TV bakuri igigane kugira bagihere nkuko bisanzwe ari Kodi Mr Braka kuri micro ya mbere na simbizo basema vuma turakunda cyane making subscribe commentaire usangize n'ibintu byacu abandi ciao ciao I love you so much